uwo turwanya ninde? Itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izoburite kutugabirira byose kuri we. Ninde azorega abo Imana yatoranije? Mbega ni Imana, kandi ariyo ibatsindanishiriza. Ninde azobatsindisha? Mbega ni Kristo, kandi ariwe yapfuye. Ibi birutera byose ari iburyo bw'Imana. Bitaye kadusenga. Ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushu, cyangwa n'ibyago, cyangwa no guhamba, cyangwa n'inzara, cyangwa no kwambara ubusa, cyangwa no kuba mwirinde, cyangwa n'inkota, nk'uko handitse ngo twirirwa twica bakuduhora, twagereranijwe n'intama z'Imana. Ariko muri ibyo byose dushobora kunesha. Kuko menye neza ntabikekeranye yuko nawe ugomba urupfu cyangwa ubugingo, cyangwa abamarayika, cyangwa abaganza, cyangwa ibiriho, cyangwa ibizoba, cyangwa abafise ubushobozi, cyangwa uburebure bw'igihagararo, cyangwa uburebure bw'amajyepfo, cyangwa ikindi cyaremwe cyose ntakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana no muri Kristo Yesu. Amen. 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 Aya majambo y'Imana kandi arisigura. Pawulo mu kuvuga ibi bintu uravye kuri ku murongo wa mbere ukamanuka, bavuga ibintu bya mwemerere, bavuga ko Kristo yaje mu isi gucungura abantu. Imana iramutuma ubwiwe atacyaha yakoze, ko Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, ahinduka icyaha kugira ngo natwe twakire ukugororoka. Amen. Niko rukundo rwamutera kuvuga ibyo byose, yuko ata kintu na kimwe kiriho cyo mutandukanya nawe. Haleluya. Imete ndayibaza cyane, yuko ata kintu na kimwe cyo mutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Amen. Sinzi ko Imana yivuze bugi cyatsi nka Yosefu, si uko yari afite ibyagezwe byinshi muri yo, kuko yari afite isezerano ry'Imana, icyo Imana yamubwiye. Haleluya. Yuko azoba umukuru. Amen. Muri bene se benshi. Amen. Yuko azotwara kandi byarasohoye. Niyo mpamvu yavuga ati Yesu ishobora kugira iki kintu. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nashimwe. Amen. Ijya muri yo kajambo ntabwo cyangwa iki cyangwa abamarayika. Nasenako yari indirimbo ngo Yesu niwe narombuye n'iki amahoro mu mutima, urabona yabonera ahandi, ariko nta handi hari. Haleluya. Ariko iyo umuntu aba yarakoreshejwe na Shetani cyane, ntaraba umuntu akiri muto, ntaraba umuntu ashaje, oya bose arabakoresha. Haleluya. Kandi n'Imana ikoresha bose. Haleluya. Irakoresha abakuze, irakoresha n'abato. Amen. Amen. Bindira umuntu abwiriza. Haleluya. Cyangwa bw'inzigo gasabije. Oya. Bose bakoresha. Nta rupfu cyangwa ubugingo byo ntandukanye nawe. Ni ijambo ry'Imana afise nk'iki. Abandi babikivuga ati uyu mwaka tubuhariye ikicivugo cy'uko n'uko n'uko. Ati uku kwezi ni ikicivugo. Ukica COVID natwe kibuja cyari kirana. Navuga ngo nakira sinandura rero ubu ntabwo Yesu nashimye cyane cyane turengera ibintu tumuzigako. Haleluya. Turengera ibyo dusengera tuziga muri we. Haleluya. Sicyo bidufashe kuri urwo rukundo rw'Imana, sicyo bidushigikiye, ahubwo dushigikiye n'icyo Imana iri ubwayo. Yesu nashimye cyane. N'icyo Imana yatugize ubwayo, yatugize abana b'Imana tutariho. Yesu nashimye cyane. Amen. Ni ikintu kiri mu mitima yacu kikadutera kuyegera, kikadutera kugumana nayo no kugendana nayo. Haleluya. Amen. Yesu nashimye cyane. Nta bindi by'ibyo byacu dufise ni kuri Yesu nashimye cyane. Biratewe n'icyo umuntu afise n'ibyo yahawe oyaye, ariko bitewe n'icyo Imana yamugize n'amahoro Imana yamuhaye.
mu mutima wiwe. Yesu ashimwe cyane. Tugiye mu ntare ni benshi gusenga intare yuko yabahaye amahoro, kuko Yesu niwe twaboneye n'iki ngo amahoro mu mitima bahora bayarondera hanze, ariko nta handi na hamwe hari. Yesu ashimwe cyane. Rero nta rupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa ibizoza cyangwa ibirimo tutandukanye n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Amen. Mana data twese gushimira urukundo rwawe, gushimira ineza yawe. Haleluya. Nitwebwe Mana turi hano hantu kumva mu mitima yacu yuko atarupfu, amen, yuko atabugingo, yuko atabamarayika dutandukanye n'urukundo rwawe n'izina rya Yesu Kristo. Turasenga Imana kuri uyu mugoroba n'ijambo ry'Imana duhaye ko dukwiye kwiga ko dukwiye kwibuka n'izina rya Yesu Kristo, tukibuka urukundo rwawe. Haleluya. N'izina rya Yesu mushimwe kandi muhabwe icyubahiro. None jyewe ntimushobotse kwamagerana nawe iminsi yanjye yose isigaje yo kubaho. N'izina rya Yesu amen. Numva ko atarupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa ikintu kiriho cyangwa icyaremwe cyose ntandukanye n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Amen. Mushime Kristo muhabwe icyubahiro. Wowe ni wamamaza urushiko hejuru. Uri umwami dukunda, uri umwami twitayeho, uri umwami twitwararitse. Kristo Yesu mubishimirwe watwiguze, watwitangiye ku musaraba kugira ngo tube bazima, kugira ngo dutabarwe, kugira ngo tubohorwe n'izina rya Yesu Kristo. Uri umwami dukunda, uri umwami utwitayeho. Haleluya, haleluya. Yesu mushimwe hejuru. Yesu wamamazwe. Nta rupfu, nta bugingo, n'igiciro cyacu dufise. Yuko ntacyo dutandukanye nawe we Kristo. Mushimwe hejuru wamamazwe. Rero nk'umuwawe dushoboze, turashoboze kubw'iyi migabo, badaniye bagize imigabo mu mitima, Imana irabashoboza kubw'imigabo. Haleluya. Ashoboze umuntu wese ari hano hantu n'izina rya Yesu dushobotse kugendana nawe ko muri byose udushobora kunesha n'uwadukuza. Haleluya. Rero muri Kristo mushimwe Imana cyane mushobotse kandi tumubashobotse n'izina rya Yesu Kristo wakoze. Twese twizeye. Amen. Kandi muri byose n'ingwate byose iyo mbonye Alain Blaise naba ntangara n'akanyamuneza yamana. Ibyo avuga no kurarabyembe kandi arabibaho. Ntatanga akanyamuneza, ntagira akanyamuneza gusa muri we, afise n'akanyamuneza atanga. N'ikimenyamenya aje kaduha. Yesu abaheza. Turaguhaye ikaze kandi ngaha twaguhaye ikaze uri mwibarabarangira ngo turashoboye kutwumva, ariko turongeye kuguha ikaze hano. Amajambo yawe atumye nifuza kubasomera ijambo riri muri Daniyeli 12:3. Ijambo ritari ryaje ubwa mbere, ariko ijambo imbere ryiza kugira ngo ndaribasomere. Hari uwaritoye? Haguruka dusomere Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 3. Kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ukukayangana ko mu itazanire ry'ishuri, n'abashikanye benshi ku bugororotsi bazokwakaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Amen. Abagize ubwenge n'abashikanye abandi. Ibi rero Alain Blaise yarabikoze, nibyo ariko arakora. Yagize ubwenge kandi ubukora nk'uko nyine nawe yagize ubwenge ngawe kandi azokwakaka. Abanoge gushimira mwebwe mwese mutuba hafi, mwebwe mwese muri aha, mwebwe mwese mwaje, harabaraye amajoro ariko bakaba baje bati twosiba mu ngoro y'Imana. Aha hantu hari Imana. Aha hantu hari Imana. Icyo mugomba kubigisha rero no munsi, ikimenyesha ko nakijijwe niki.
niba uje ngaha ukaba utazoshika ngaha tubwiwe muri Daniyeli uratunganye ukubita ubudoro neza ukazotaha ibyo ariko ubu ikibazo dufise ni ikimenyesha ko nakijijwe n'iki hari mu myaka yahera nari mfise numva nyene mbirambira abantu bose ndabaza wewe wopfa ubona woja wopfa woja canke ntibishoboka oya turacariyo turacari jene niwe turacari bato ariye turacari bato turacari bato nanje ndacari mujene turacari bato ariko birashoboka uwo muntu rero yaranyishuye ati ndavye biri muri Bibiliya mbega none mukizwa n'iki tuza kubikura mu majambo tugenda dusoma uko tugenda tuja imbere sinzi ko umwanya dukundira ariko turagerageza abantu bose baracumuye niba wiba ntuge ngo ubaye wa mbere niba ubesha ntuge ngo ubaye wa mbere niba ukubita amanyanga cyangwa udandaza urumogi cyangwa urunywa uwa mbere abantu bose baracumuye gusa ntibacumuye bimwe ariko igicumuro cyose icyaha cyose impera yacu ni urupfu reka dusome mu Baroma 3:23 niho hatubwira ngo bose bakoze ibyaha ntibabona ubugingo budashira bose bakoze Abaroma 3 Baroma 3 Baroma 3 Baroma 3:23 havuga ngo kandi ndashima Imana rero Imana ngiriye neza uno munsi nashoboye gusoma muri Bibiliya nari maze iminsi mbibisha bikanga ariko no munsi byakunze reka ndabereke n'akarorero bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana muri mu Baroma 6:23 naho avuga ngo ingero y'icaha n'urupfu ariko ingero yagira urukundo rwa Kristo n'ubugingo budashira nababwiye nti ukora ibyaha si we wenyine abantu bose iyo baba bakagira baracumuye muri Zaburi ya 14 rimwe gushika kuri 3 naho haratubwira ijambo rimeze nk'iryo nyine niho habidusigurira neza mbere avuga yuko abantu bose atari gukora ibyiza mbere abantu bose baracumuye ngenda bisome igipfapfa cibwira mu mutima ngo nta mana iriho barononekaye bakoze ibikorwa byo kwangwa urunuka nta gukora ibyiza uhoraho acishiriza mu bantu ari mu ijuru kugira ngo arabe ko harimo abatahura barondera Imana barazimiye iyo bava bakagera bose banduye hamwe nta gukora ibyiza eka nta n'umwe nta gukora ibyiza eka nta n'umwe uko niko abantu bose bari kiretse abavuwe n'amaraso ya Yesu Kristo Yesu yaje kugira ngo isi ikizwe nawe Yesu yaje kugira ngo isi ikizwe nawe mu kiganiro kirekire Nikodemu yagiranye na Yesu
tuhakura amajambo menshi cyane biri muri Yohana 3. Sinzi ko mumaze kugisoma icyo kiganiro. Ndamaze kukugira ngaha Nikodemu yari umuntu ari mu ishengero, umuntu akomeye azi iby'Imana. Hariho abantu bato bakunda gukurikira Yesu, batize, batagira, batubatse amazina, ariko we ntiyarimo. Ariko inkuru zaramushikira, wa mugabo wa muntu avura abarwayi, wa muntu avuga n'uko akura ibyaha kandi avuga ko ari umwana w'Imana. Uwo mugabo Nikodemu yari yarize nk'icyo twokwita teoloji y'ubu, aravyiyumvira ati none arengera ijoro ati wombona reka ngende mugoroba, agenda yikinga agahumbezi, aragenda asanga Yesu, baraganira kuko nawe yari afise icyo kibazo, mbega ndakijijwe canke sinkijijwe? Ndarije wewe nturakijijwe canke ntukijijwe? Ninde afise ico kibazo? Nta n'umwe afise ico kibazo. Ndakijijwe canke sinkijijwe? Mwihane majambo nopfu nojana. Yesu yojana. Iyo ni nkuru tuzoganira kuri. Yesu ngo aramwishura ati nukuri ndabibabwiye, iyo umuntu atavyara ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Wiki iyo umuntu atabyawe n'amazi n'ambwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Imana yatumye umwana wayo ngo abari mu isi bakizwe nayo. Sinagenda asoma imirongo nk'uko bikurikirana ko nababwiye ko ikiganiro ni kirekire, ariko nuko niko byanditse. Umuntu yavuze ngo utavyawe ubwira kabiri, utabatije muri mbemu no mu mazi, ushobora kubona ubwami bw'Imana. Imana ariko yatumye umwana wayo ngo abari mu isi bakizwe nawe. Mu byakozwe n'intumwa 4 ngo abasadukayo ngo barababara cyane, bati uwo Yesu muriko murigisha, Petero yigisha, ariko avuga yuko mu bantu ngo bahakuzuka muri Kristo. Hanyuma nawe yarabishuye ati reka dusome igice 8 muri Petero mpemu yera arababarira ati yemwe, aravuga ati kandi nta wundi agakiza kabonerwamwo atari izina, nta rindi zina munsi y'isi ryatanzwe. Mu byakozwe n'intumwa 12, reka twasome ibyakozwe n'intumwa 4:12. Ibyakozwe n'intumwa 4:12 niho Petero yaciye yicira abasadukayo ngo bababajwe n'iki, bababajwe n'uko ariko aravuga yuko ngo kuzuka ngo gutangwa muri Kristo, ngo kwashobotse kubera Kristo. Noneho rero Petero arababwira ati kandi nababwiye kuno munsi mbona, kandi nta wundi agakiza kabonerwamwo ko atazi irindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Yesu atubwira ati jewe iri nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kwa data atangiye. Ikibazo turiko turabazwa ngo narakijijwe cyangwa sinakijijwe. Ubwo narakijijwe mfise inzira, mfise laissez-passer yo kuja kwa data. Nakijijwe ntayo mfise. Hanyuma reka tubandanye.
reka tubandanye turiko turajana none ni bande batazinjira mu bwami bw'Imana ni bande batazinjira mu bwami bw'Imana basa rero abatihanye n'abatizeye uwo mwami n'abatabatijwe kugeza hariho kuba jewe izi nzoga zaba zindaza mu ngazo ndazihanye abo bazoja mw'ijuru abatamwakiriwe ndabakunda cane reka ndababwira imuzi ko abagabitanye yuko abagabitanye batazora mu bwami bw'Imana ivyo biri mu Bikorinto ba mbere igice ca 6 guhera ku murongo w'icenda twari kugera ku murongo w'11 nibande mufise amakaye muze murandika ejo muzobimbaza ngo handi wabivuga ngo musange ndarakwibagiye cyangwa uwo munsi ntibizi ariko no munsi nihoki Imana ishimwe amen ati abashakanye abasenga ibigirwamana abasambanyi abagabo basambana n'abandi cyangwa abagore basambana n'abandi bahuje ibitsina ibisuma abifuza mu gifaransa babita muri zambiya kandi ico ni icaha gikomeye urumva ashobora kuraba ukaraba yaratomboye yaronse icana ciza yaronse ikibogari ivyo ni icaha reka tubandanye abifuza imborerwa abatukana abasahuzi hano handitse abanyazi abanyagano abo havugwa ko muri Bikorinto ba gatanu ba mbere igice ca 6:9 kuri 11 bavuga ko abo ntibazokandagira mw'ijuru uwo mube warabatijwe uri muri ivyo n'uzojayo uwo mube cyo waramwizeye uri muri ivyo uzojayo hariho n'abandi aho nyine ijambo ry'Imana ryanditse ngo ntibazokandagirayo mu byavuzwe mu byanditswe Yohana 21 mu bice c'icenda n'indwi niho bavuga ngo ibijora ni ukuvuga abahemu abantu berashi abatizeye abakora ibizira abicanyi tufise umwanya twoganira ko ibizira bivugana bakora ubuhungu n'abaryango barongora ibintu byinshi imbwa ibikoko ibintu bene abicanyi kandi uzi neza ko umuntu ari umwicanyi kandi ibyo biraba bose abatukana abanyazi navyo bijura hanyuma abashakanye abarozi ubu kera barababeshera abantu bamwe ngo ubwiye hariya baragutera ubu igihugu cose niko kimeze mu gihugu co mu Burundi ngo no muri Kongo no muri Kameruni kugira ngo ni Afurika yose hariho abahora bagendayo ngo bagitwarangiza hariho nationalite umwe zibiri ngahanzi babiri baragiye bakurikirana bashitse ngaha bashitse wa kabiri no bandi twarabumvise ariko hariho ibintu by'ubutane ishano kuroga ni byinshi ariko ivyo bintu abo rero ntibazoja mu ijuru abatanga ivyo bintu abaroga ntibazotanga ivyo bintu hariho n'ababeshera abantu bose cane cane hariya mu musozi wacu ugasanga umuntu amaze imyaka 40 umaze imyaka 40 uriye muntu ntamenya ariko imyaka 40 yeze bavuga mu byara
tubandanye reka tubandanye abo rero mwumvise ntibazoja mu ijuru abakora ivyo bintu byose bazoja mu ijuru ariko hariho icizere hariho ico kwizigira bafise reka tuje kuri 17 harakomeye turahamagara umuntu adusomere 17 izakozwe n'intumwa 17 26 somero umurongo wa mbere 26 kandi yaremye amahanga yose y'abantu ibakuye mu muntu umwe ngo basagaze mu isi yose yashinze ibihe by'imyaka ko bikurana uko yageze icira abantu imbibe z'aho baba kugira ngo barondere imana ngo namba kumbure bakabakavye boyibona naho itari kure y'umuntu n'umwe muri twebwe. Amen. Ukabakaba murabizi kugira gutya imana iri kure y'umuntu imana iri hafi yego ariko harabandanya no hepfo kandi aho niho dufitiye icizere nuko kuko muri yo ariho tubeshejweho tugenda turi n'ubugingo nk'uko na bamwe bo mu bigeneye indirimbo banyu bavuze bati kuko natwe turi urubyaro rwayo nuko rero ko turi urubyaro rw'Imana ntidukwiye kwiyumvira yuko Imana isa n'izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye ibyabajwe n'ubuhinga n'ubwenge bw'abantu nuko iyo minsi y'ubutamenya Imana yarayirengagije ariko noneho igera ko abantu bose bari hose bihana. Amen. Ego iyo minsi y'ubutamenya ya minsi twari mu bintu bidatomoye ya minsi twari mu byaha Imana yarayirengagije igera umunsi wo kwihana igera umunsi wo kwihana kuko yashinze umunsi wo gucirako isi amateka igituma Imana yageze umunsi wo kwihana nuko yashinze n'umunsi w'imanza ego hari umunsi w'imanza uzoza uwo rero nta deliberation izobamwo hariho abize ngaha kugira ngo ninde yegeze kuja muri deliberation bigeze kudelibera ukoze rukajane wese wowe warakudelibeye rero kiriyagiye uwo wapi kazoba gasopanye izoba ariko Imana yashizeho umunsi wo kugira ngo ici imanza kandi izo manza zizoba ari imanza zigororotse izohera ku byo twabwiwe reka tumere nk'abaja ku majambo ya nyuma tuyasoma mu Baheburayo 3:15 avuga ngo bikivugwa ngo uyu munsi aho mwumvira ijwi ryayo ntimukomantaze imitima yanyu nk'uko mwayikomantaje mu gihe cyo kuratsa. 18 ni bande yarahiye ko batazoshika mu buruhukiro bwayo sabatayumviye kandi tubona ko batashoboye
kubushikamwo kuko batizeye. Ego tubona ko batashoboye kubushikamwo kuko batizeye. Hariya mu Biroma 10 reka tubabwire ingene abizera rero. Mu Biroma 10 mu Baroma 10 basome kandi niyo tuza guhereza. Ariko Baroma 10 guhera ku murongo w'9 havuga ngo kuko niwaturisha akanwa Yesu yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye uzokizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka ukugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Bene data, no munsi twari dufise ikibazo, mbega ndakijijwe canke sinjijwe? Inyishu iri ngaha. Ubundi twese twari babi, twese turi babi, twaravutse ingwa n'urubanza. Ariko Yesu yaraje mu isi kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko azaronke ubugingo bugashira. Uyu munsi rero ko wumvise ijwi, ukaba ufise ikintu kikubwira ati yamara wewe muri vya bindi vyavugwa ari bitagenze neza, tunganya uyu munsi ni umunsi mwiza. Akira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, wiyambura ivyo vyaha vyawe, arabigutura, uzoba ugiye rero mu mutigiri wabo bakijijwe. Yesu abaheza. Mana uhoraho, Mana nyir'icyubahiro, turagushimiye cyane kuri uyu munsi. Utugiriye neza, waduraritse kugira tuganirire amajambo akomeye. Nta kindi dushaka atari kuzoshika mu ijuru. Dushaka kuzoshika Mana yo mu ijuru. None rero turagusabye ngo umuhemu wawe atumureke, umuhemu wawe aze muri twebwe. Niba hari icaha kidusigayemo tucange, tuje imbere yawe Mwami, kukwakira nk'umwami n'umukiza wawe wacu, maze ngo uze ube umwami muri twe, bari utuyobora, tuve turavavana na Satani n'imigambi ye mw'isi. Nuko